kurikira. Imana ikugirire neza mwene data kandi gutabare ayo majwi uyaneshe ayo majwi ariko akwihambirira ko gukora nabi ukwiye kuyareka. Bibiliya yavuga ngo Pilato yaciye urubanza uko atari kuruca kubera amajwi yari yamubanye menshi muri we. Rero niki gihe abantu bariko barakora nabi kubera amajwi ari muri bo, bariko bariyumvira gukora ibintu batategerezwa gukora kubera amajwi y'abadayimoni bariko barabongorera muri bo. Abantu benshi bariko baraja mu bintu bitagira umumaro, abantu benshi bariko bariyica bigirira nabi kubera amajwi y'abadayimoni. Umuntu akaja mu vyaha agasambana yamara gutwara inda agaca atangura kumva amaja mubwira ngo yikuremwo yikorore, nta yindi nyishu nta yindi solution, agakuramwo iyo nda, yamara gukuramwo iyo nda ikamuhitana agapfa. Nta kindi abadayimoni baba bakeneye yuko upfa ugapfira mu vyaha vyawe, bakeneye yuko upfa ugapfa utihanye, ugapfa utamenya umwami Yesu. Nta kindi, nta yindi objective yo kugukwegera muri ivyo bintu. Reka ayo majwi naho vyo vyarashitse ugakoka mutagira umumaro, ijwi rikubwira kwiyahura sijya ahubwo umuti no kwiguhindukira ukihana ukagaruka ku mwami Yesu kwa guteza agutegera amaboko na biribango na ivyaha vyawe byo tukura tukutuku aravyeza. Rero mwene data reka kumvira ayo majwi akubwira kwiyica, ahubwo umvira ijwi rikubwira kuza kuma, umvira ijwi rikubwira kuza kuri Kristo. Bibiliya yavuga ngo Dawidi amaze gukora icyaha cy'ubusambanyi yumva amajwi amubwira ngo nta kindi gikenewe, ica Uriya ufuke ibyo wakoze, ica Uriya unyegeze ibintu wakoze. Amaze kwica Uriya Imana iramubwira ngo kukoze ivyo ko wasambanye ukongera ugatako ukica uyo mwana, iyo nda uwo mugore yatwaye azopfa. Harero amajwi agukwegera mu bintu akaba ari kazanira ingaruka ubuzima bwawe n'ubw'umuryango wawe. Aramubwira ngo uyo mwana naho azovuka azopfa nta kabuza. Amajwi rero Dawidi yumviye yazaniye ibyago n'uyo mwana yavutse. Mwene data ayo majwi ariko arakuzanira ibyago, kandi ariko azanira ibyago umuryango wawe, ariko azanira ibyago famiye yawe, ariko azanira ibyago abana bawe. Reka kumvira ayo majwi y'ibibi, ahubwo umvira amajwi y'ibyiza, umvira amajwi akubwira gukorera ibyiza, gukorera Imana. Bibiliya irambwira ngo Nehemiya agiye kubaka igisagara, agiye kubaka uruzitiro rwari rwarasambutse. Hari amajwi y'Abatobiya n'Abasanibarati yamushemwo, aramubwira ngo reka kubaka, reka kubaka urwo ruzitiro kubera yuko ntabwo uzobishobora, uri umunyantege nta mbaraga ufise. Ariko Nehemiya ntabwo yigeze yumvira ayo majwi y'Abasanibarati n'Abatobiya. Yaravuze ngo ayo majwi siyo shiraka, siyo magaciro, ahubwo ico magaciro ni amamagaye, ni yanora. Sinshobora kumvira amajwi yanyu kuko iyo turi kumwe n'inyembaraga n'inyenkomezi. Abwira abantu ngo igikene nuko dushaka tukubaka, tureke kumviriza abananiwe. Kenshi na kenshi iyo umuntu agize inshuti akagira abagenzi babi bamuha amajwi, bamushamwa amajwi yo gusubira inyuma no kureka gukorera Imana. Nshuti mwene data reka kumvira amajwi. Nehemiya yavuze ngo Imana data niyo izotuma bikunda. Hari abantu bariko barakubwira ngo iyo ngwara uyigwa igihe kirekire izokwica, uzopfa, karabaye, nta gihe kirekire usigaje, iminsi yawe yaheze kabaye. Oya, izera Imana, izigira Imana, izere Yesu. Bibiliya yavuga ngo uko Yesu yararejo n'uyu munsi niko akiri, niko akimeze. Nimba yaratabara, nimba yaragira neza, n'uyu munsi acyagira neza. Rero reka kumvira amajwi akubwira ngo karabaye, biracitse, urapfuye. Bibiliya iravuga ku mugabo yitwa Elisa, yari kumwe n'umushumba wiwe. Uwo mushumba yari umunyabwoba, yari umunyantege. Igitondo kimwe ngo avyutse asanga ico gisagara cyose, iyo misozi ngo igoswe n'ingabo z'Abasiriya. Yumva amajwi muri yarumwe ati karabaye turapfuye. Avyura shehu cyangwa ngo databuja karabaye biraheze turapfuye. Ayo yari amajwi, nta muntu numwe yaje kumubwira ko apfuye, ahubwo namajwi y'abadayimoni baje kumwongorera, baramubwira ngo karabaye muraheze, ivyanyu birara. Amaze kubwira Elisa gutyo, Elisa amubwira ati nkura ayo majwi nyuma, avuga ko biheze. Iruhande rwacu hari imbaraga, hari umunyenkomezi, tugoswe n'amafarashi y'umuriro. Abwira Imana ngo Mana umura amaso y'uyu mugabo, abone ingabo turi kumwe, abone abadukikuje uko bangana. Ayo majwi akamubwira ko biheze, akamubwira ko dupfuye, mwereke ikindi kintu. Mwene data
ayo majwi akubwira ko ataho uzopfa ugeze, ataco uzopfa uciseko, so ntacyo yagezeko, mwene wanyu ntacyo yagezeko, aho uvuka ntacyo bagezeko, iyo ukomoka ntacyo bagezeko. Ayo majwi siyo. Umvira ijwi ry'Imana rikubwira ngo biracashoboka, rikubwira ngo byose biracakunda, Imana nizotuma bikunda. Hari amajwi akubwira ngo iwanyu iyo bubatse ntibikomera, iyo bubatse zirasambuka, iyo bubatse urugo ntiruguma. Ayo majwi ntabwo ariyo. Umvira ijwi ry'Imana rikubwira ngo jewe ndi umwana w'Imana, jewe ndi umuheburayo, jewe ndi umuheburayo kazi, jewe narakijijwe, jewe nfise Imana, uwo turi kumwe n'umunyembaraga kandi abasha gutabara. Reka kumvira ayo majwi mabi akubwira ngo usubire inyuma. Oya, ijwi rikubwira gusubira inyuma siryo. Umvira ijwi rikubwira gutera uje imbere. Bibiliya iravuga ngo Dawidi agiye kuraba bene wabo, wasanga Goliyati ariko aracokora ubwoko bw'Imana nzima, ariko ababwira amajambo akomeye. Baramubwira abaza abantu, arabaza ngo mbega uyo mugabo ko atuka ubwoko bw'Imana ni giki? Baramubwira ngo n'umunyembaraga yagwanye intambara zikomeye, ateye ubwoba. Arababwira ngo uyo Mufilisiti agenda aja kumwica. Amajwi aramubwira ngo we niwo mushobora, uri umunyantege, uri umwana, uwo mugabo niwo mushobora. Arababwira ngo ayo majwi yanyu ambwira ko bidashoboka, ayo manegative nayo nshobora, ntabwo ushobora kuyumvira. Jewe nzi Imana yabanye nanje ndi ku rugamba, yamaye kwica amadubu, yamaye kwica ibintu bikomeye. N'uyo Mufilisitiya w'inakebwa atazi Imana nzomwica nka kimwe muri ivyo. Ayo majwi ntiyayumvira, ayo majwi ntiyayaha agaciro. Mwene data, igihe uhereza agaciro amajwi y'ibintu bidashoboka y'abantu bananiwe, uzonanirwa nawe. Ariko ni waha agaciro ijwi ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ni waha agaciro ijwi ry'Imana, ijwi rikubwira ngo birakunda, birashoboka, bandanya, shishikara, korera Imana, komeza, tera intambuko, cimbere, uzokomera kandi uzoshika kure. Mu buzima bw'umwana w'umuntu, igihe uha agaciro abantu bahombye, abantu bateye basubira inyuma, nawe uzohomba. Ariko ni waha amajwi abantu bashoboye, abantu bateye imbere. Umunyabwenge umwe yigeze kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nahagaze ku bitugu by'abakuru kugira ngo mbone kure. Kugira ngo ushobore kubona kure, hagara ku bitugu by'abantu bazima bateye intambwe, abantu batsinze. Apana abantu batsinzwe, hagararana n'abantu bakomeye, hagararana n'abantu bazima, hagararana n'abantu bahagaze ku bintu bakabishikako. Apana guhagararana n'abantu batsinzwe igihe cyose, hagararana n'abantu batsinze, aho nawe uzotsinda. Haleluya, haleluya. Reka ndakubwire, igihe cyose Hana yahaye amajwi ba Penina n'abandi ntacyo yashitseko, ariko igihe yateye intambuko akaja gusenga, akumva icyo Imana ivuga, aho yarashitse kure. Mbere yavuga ngo ageze mu rushengero, ijwi ry'umuherezi ramubwira ngo wamukorewe, waraborewe, ivyo bintu urimo nibiki? Wewe uri mbore, avuga ngo ya sinaborewe, ahubwo ndiko ndasuka amajojwa yanje imbere y'Imana. Igihe cyose uzokumvira Imana gusumba kumvira abantu, uzotera intambuko. Kuko biravuga ngo kumvira Imana biruta kumvira abantu, kumvira Imana biruta kumvira yandi matwi yose y'abantu. Bibiliya iravuga ku mugabo yitwa Sauli. Bibiliya avuga ngo Imana yaramubwiye kuja kurimbura abamareki, ariko ngo agezeyo abona ibintu byiza ngo arabyegeranya. Amajwi aramubwiye ngo ivyo niwo birandura. Rega hari igihe Imana iguhamagara ikakubwira kugira ibintu urandura n'ibintu ukuraho, ukumva yandi majwi akubwira ngo ivyo biracari byiza, ni ibintu bicyoshe, ivyo niwo bireka, wopfa, ivyo wobirekana, ubuzima bwawe bwo baburangiye. Oja, ayo majwi ntabwo ariyo, ayo majwi ni ay'abadayimoni. Ijwi rikubwira gukora ibibi byose ni iry'abadayimoni, si iry'Imana. Umvira ijwi rikubwira gukora ibyiza. Bibiliya iravuga ngo uwo mugabo Sauli ngo aje agarutse, ngo aza afise ibintu vy'ugwanaka inyuma jiwe, aza afise ibintu by'intama n'ingamiya n'ibintu byinshi. Bibiliya avuga ngo Samweli aramubaza ngo ivyo bintu numva, ayo matwi numva, ayo matwi uko kwanaga kw'intama numva nukwiki? Kw'Imana kubwiye kuja kurandura abamareki, none wabikoze? Aramubwira ngo abantu turi kumwe nibo birobanuriye. Ayo majwi yari amajwi atariyo. Avuga ngo ayo majwi uri kurumva nayo abantu
begeranije ibintu kandi niwe ubwiwe yari yabikoze aho kwihana aho gutumbereza neza kugira ngo yihana hindukire atangura gushira ibintu ku bandi. Ayo majwi siyo umvira ijwi rikubwira kuza ku Mana mwene data. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Bibiliya iravuga ngo igihe baterera Bashaduraka na Meshaki mu itanura ry'umuriro, amajwi yababwira gupfukamira igishushanyo, ariko ijwi ry'Imana yababwira ngo ntimugapfukamire ico gishushanyo, ahubwo nimupfukamira Imana nzima ya Israeli Elohim. Ayo majwi barayankira kuyumvira, barabona dushobora gupfukamira ico gishushanyo, dutegeka gupfukamira Imana nzima, baranka kuyumvira. Reka kuneshwa nayo majwi, reka kuneshwa n'uyo mwasi, reka kuneshwa nabo badayimoni, reka kuneshwa nayo majwi akubwira ngo jya kubapfumu, n'ahandi hasigaye umuti, n'ahandi hasigaye ubutabazi, jya kuraguza, jya ku mana ziye kuroni, jya kuraguza ku mana zo mu banyamahanga. Wibagira Imana yawe, ujya guterekera no kunywa imiti itandukanye kugira ngo urabe ko hari icoba. Oya, ubutabazi n'ahandi buri ku Mana. Ayo majwi akubwira kuja kuraguza, ayo majwi akubwira kuja kubapfumu, ntabwo ari amajwi y'Imana. Ayo majwi akubwira kuja mu byaha ntabwo ari umuntu agapfaka, yamara gupfakara akumva ko ubuzima bwiwe buheze, agaca atangura kuja mu bahabara, mu bagore, gukora ibyaha by'ubusambanyi kugira ngo arabe ko yotunga abana, kugira ngo arabe ko yotunga umuryango, kugira ngo arabe ko yokwibeshaho. Oya, korera Imana izogutunga kandi izokubeshaho n'abana bawe. Ureke kuja mu byaha, ureke kuja mu busambanyi, ureke kuja mu ngeso mbi ngo ni kubera ukenye, ngo ni kubera uzakuriha inzu. Oya, Imana Data wa twese ricakora na bugingo n'ubiri cakora. Umvira ijwi rikubwira ngo birashoboka, reka kumvira ijwi rikubwira ngo ntibishoboka, ariko umvira ijwi rikubwira ngo birakunda, biremera. Imana ikugirire neza. Amina, amina, amina. Hallelujah. Naya majambo bene data turiko turakurikirana uyu mwanya iri joro. Umwami Imana arashaka by'ukuri ko jewe ko wewe wumva ijwi ryiwe, wumva ijwi ry'Uhoraho. Igihe turimo ni igihe gikomeye cyane, nkuko tumaze kuvyumva. Abantu benshi bahogeye mu bintu bitandukanye, abantu benshi bariko barumvira isi n'ivyayo, abantu benshi bariko barumvira amajwi y'abadayimoni, abantu benshi bariko barumvira amajwi y'imburakimazi. Nkuko uyu mugabo yari uganza, uyu Pilato niwe yari afise ijambo mw'uwo mwanya ku mwami Yesu. Wewe nabwo yari afise intumbero yo kumucira urubanza rwo kwicwa, ariko yibagare